nagomba mfate kano kanya nanje ngire icyo mvuze ku bungere beza indongozi. Uburundi bwacu ni igihugu Imana yasezeraniye abarundi, ntiyagisezeraniye abandi. Ni umurima w'Imana, igice Imana yavuze iti iki gice ndagisezeraniye abarundi. Avuga Uburundi ni igihugu c'isezerano ku barundi. Imana rero ikiduha igihugu ciza koko ni canya c'ubwatsi butotahaye. Hanyuma rero iyo turi indongozi turabungere nukumenya rero ico tujejwe, nukumenya ico tujejwe. Uno munsi nabonye abandi bacavuga ngo nambaye nka patiri. Dusangiye igikorwa cyo kuragira izi ntama z'Imana, none nawe uno munsi turasa. Batubwiye ko umwungere mwiza abungabunga intama, kabona yuko ziriko zirisha mu bwatsi butotahaye. None natwe nivyo twamaduhimiriza abenegihugu bumve yuko bari mu gihugu ciza, bategerezwa kwikorera kugira ngo tugisharize n'Imana inezerwe ikiza kwibera iwacu. Aha adufise umutima umwe, tumenye ko turi mu ruhongore rumwe mu gihugu cacu. Ni iki wacu twebwe abarundi? Ni ukuvuga yuko nta n'umwe ashobora kukigugundamwo bikunde, ntawe ukikwirukanamwo kuko ni rwawe. Twese rero dutegereza kubana mu ruhongore rumwe, tuzi yuko turi bamwe. Ubwa mbere ubumwe, tumenye ko turi mu ruhongore, tube umwe. Hanyuma abungere baturongore koko nk'indongozi nziza, indongozi zitaturyanisha, indongozi ziturereka ntagira uwona. Reka intama ziro hariho izona, iyo yona rero indongozi zisa ziragarura. None sivyo umwungere n'ugarura. Nubona ko baza baratubwira bati ntugire iki, ibicumuro byose bakabitwereka kugira ngo ntihagire uwona. Ni vyiza cane ko rero twumva ko turi mu ruhongore rumwe, hanyuma indongozi zikaturongora neza. Nico gituma mwaba mubona turiko turabahimiriza ivyokorwa kugira tugire ubuzima bwiza mu gihugu cacu. Murazi yuko namanda bibabwira ntitunezerejwe no kubona hariho abarundi bakiriko baraturatura hanze bitwa impunzi. Ntibishobora kutunezereza na gatoyi. Twe tuba dusemerera nibatahe twubake. Biranababaje kuko iyo baruguma wumva bariko bararira ngo inzara irabishe, baragowe. Natwe ngaha hari inzara ihariga yemwe, nta nzara ihari. Mbere hagezaho n'ibigori vyacitse ikawa. None ubu ibigori ni kawa. Turi mu gushikaho za noti twara tuvuga inoti zo mu kawa, tuzovuga inoti zo mu bigori. Tubandanye dukora, ukabona rero twebwe duhimbawe, tumerewe neza, atawugwaye kwashi. Mukazi ubona umurundi ngo yitwa impunzi mu gihugu ciwe kirimwo amahoro. Ibihugu vyose emwe ngira ngo muguma mubona ibihugu bivuga biti Uburundi biri mu bihugu vy'akarorero. Narabonye icegeranyo catanzwe n'ishirahamwe ry'amashirahamwe arabi ivy'isi yose ingene abantu babayeho, bariko baravuga ibihugu abene vyo bahimbawe banezerewe. Uburundi bwaragiyemwo mu bihugu abene gihugu banezerewe. Ukaza wumva rero hariho abandi bariko bararira, birababaje cane. N'ubu rero noguma tubatera kamo batahe twubakire hamwe igihugu cacu kuko ni gwacu, naho tuzoba turi miliyoni 100 twese tuzomenya ko tugundanira muri iki gihugu ni gwacu. Ni ukuvuga rero nabo nibatahe. Nihaba harimwo abavuga bati twebwe natwe twarabaye intama mbi zona, nibazi igito gitabwa iwabo. Kandi bavuga ngo agashambara kabi kamesegwa mu muryango. None ninde wundi azobakiza atari igihugu cabo nyene? Ico ni cambere tuguma tuvuga. Murabona iki kiza ruhonyanganda corona, iki kiza kirahanze isi. Tuguma dusemerera kugira ngo twigeze neza ico kiza ntikitubangamira. Erega ibindi bihugu ntubabona mu isengero nk'ubu. Hari ibihugu bamaze kwiyugarana,
mbere bagufashe uri kuratembera uhanwa. None twebwe ko Imana yadutwengeye tugume rero tugira kuri urwo rugamba rwo kugira ico kiza ntigitere isibe mu gihugu cacu, tugume dukora tumerewe neza, twirinde ntiwanduze. Hanyuma wumvise uzi uripimisha wumviriza amagara yawe ingene ameze, kuko ugiye kwipimisha ngo nuko yamaze gusinzikara amahaha aba yamaze kononekara, naho yokira corona amahaha yo ntakira. Nico gituma rero vyiza wipimisha kare kugira umenye ingene umeze. Indongozi rero ni iki tujejwe kuza turabakebura, kandi ijambo ry'Imana rirabidutegeka yuko twe tujejwe kwerekana ingingo nziza n'inzira nziza bene gihugu bofata kugira ngo bagire amahoro. Uno munsi nanezerewe cyane kuko bavuze bati umwungere mwiza si umucangero. Burya ubwo turavyibuka yuko indongozi koko turabungere tutarabacangero, kuko hariho abaraba umushahara ngo mpembwa ngahe, ngo mbere ko ndayabuze reka mbere abenegihugu nibace basanzara bapfe. None ntimurabona umuganga ashobora kwanka kuvura ngo nuko ahembwa make? None ntabaye umucangero? Erega umuntu wese ahembwa amahera ya leta ajya amahera n'ayabenegihugu, abo benegihugu bayamuha kugira ngo abakorere. Novuga nti ukorera leta numufasha numugira neza. None rero utaguye kuraba umushahara kugira ntusubire gufasha abenegihugu ubaye umucangero. Mu bisazo umucangero ni umunyamahanga abonye mugowe aca yigira, kuko arondera amahera, arondera ubuzima. None rero tubanze twumve ko turi indongozi niyitangira abandi uko twavyize. Indongozi zose hariho abibaza ngo indongozi ngo ni umushinga amateka, ni buramatari, n'umwigisha n'indongozi, kuko yaje gufasha bene gihugu, n'umufasha wa bene gihugu, nawe nyene indongozi nabimenye. Urumva rero abacangero ntabo twebwe twari dushaka kubona mu gihugu. Uno munsi turakenguruka ko indongozi z'igihugu, abihebeye Imana, abasaseredoti, ubu twese tugira urunani kugira ngo uwo murima w'Imana umere neza. Mbega kugira ngo ubundi hoho umusaseredoti yovuga ngo ntagire uzoza mu isengero ngo ko atagira amahera, we ntazobaye umucangero. Iyi ngoro y'Imana si y'abacangero. Twese dushitse mu ngoro y'Imana tuba tuje Imana ituyagire, niho tubumwe, niho ubumwe bwacu bukomera. Rero murumva yuko turakora ibikorwa vya paruwase. Mugo munsi patiri yovuga ngo kuva ubu udafise amahera ntazaza imbere yanje, ijoro rizoba ridukorokeye, azoba abaye umucangero nawe nyene. Ntihagire rero abakozi b'Imana baza babona amahera imbere, ntibabona amahera imbere, ahubwo babona igikorwa bajejwe gukora imitima y'Imana. Aho rero narinde ku ndongozi. Nje rero ku ntama nazo, intama twavuze yuko intama ntako za turona. Mu Burundi twaragize ivyago muri kahise gushikaho intama z'Imana muri umurima wayo zirasanzara, indongozi ziraba mbi, ziradusanzaza, turasanzara. Ariko ubu turi mu gihe cyo kwiyegeranya. Bantu b'Imana, turi mu gihe cyo kwiyegeranya. None rero tugire ubwo bumwe, tugire ubumwe, kuko twari turi nk'uko turi mu bugaragwa. Igihugu cyacu twabaye nk'abari mu bugaragwa, nk'abanyisirayeli bariko baraja i Kanani bataha aho Imana basezeraniye. Natwe twari twarasanzaye, turakoreranira nabi, ibibi, gushikaho umenga igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'ibivume. None rero uno munsi twarashitse mu gihugu cya Kanani, igihugu cy'isezerano. Murabona ko tunezerewe, mufise indamukanyo nziza ngo amahoro. Murumvaga yemwe, muze murabe n'abanyisirayeli baramukanya shalom, n'abarundi baramukanya amahoro. None rero twese twumve ku muzirikanye ko twashitse mu gihugu neza, hamwe twari twarasanzaye turyana dusubira, ubu ivyo gusanzara vyaheze. Turi mu gihugu cyiza, turi mu muryango. None rero muri uwo muryango tugire urukundo, tubabarane. Erega turi mu isi